Turabaramukije kandi turabaha ikaze banywanyi bacu mukunda ibiganiro n'amakuru vy'imboneshakure ya Hejuru TV. Turi ku munsi wa gatanu kw'itariki ya 14 Ruheshi 2024. Muri iki gitondo rero tukaba tubazaniye inkuru ariko imyidogo n'ubundi irabandanya komeye cane. Hari benshi bagiye batandukanye bavuga ingene bariko baravyuka amajoro kugira ngo baje mu mirimo ya misi yose basanzwe barangura mu bice bigiye bitandukanye no mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara. Umwiheburo ni mwinshi cane, benshi bakagaruka kw'ibura ry'igitoro, ariko si abenegihugu gusa basanzwe ahubwo n'abari mu migambwe yaba ishigikiye uwa CNDD-FDD yaba idashigikiye uwa CNDD-FDD. Ubu noneho vyatangazwaga n'amaradiyo yigenga menshi anakorera mu mahanga kure cane, ariko ubu noneho ntibimenyesha amakuru bikorera mu gihugu c'u Burundi yaba ivyandika hamwe n'amaradiyo yose ariko aragaruka ku kungene u Burundi muri iyi misi bumeze nabi. Ubwoba bariko bwongerekana mu benegihugu batangaza ko ku bituro vy'amabisi mw'ijoro nguvuga ku kibazo c'igitoro ngashobora kugirirwa nabi ngo kuko igisagara cose coba cuzuye abakorera iperereza n'abasuma urusaku. Gusa rero aho bigeze ubu mwanya igihugu kiriko kiraca mu bihe bitoroshe, niko n'ihinguriro ry'imigambwe yemewe mu Burundi FDP rivuga ko ritewe umutima uhagaze n'ibihe bitoroshe abarundi bariko baracamwo. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ntiyari yava mu gacerere ngo atangaze ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe, uretse ko bivugwa n'abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike bavuga ko leta ya Varisito Ndayishimiye kwiriye guhindurwa, ndetse ngo nawe ubwenge akaba yatanga imihoho. Ubwo twagiye turabagezaho inkuru ku munsi w'ejo aho bigeze rero ibintu vyoba vyayangaye. Apaderi we urasaba leta kuva mu gacerere kuri ivyo biriko biraba. Habaye ivy'imyuzurira, haba ivy'ibitero vy'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Leta iguma mu gacerere, uretse gukoresha urubuga rwa Twitter umukuru w'igihugu ariko yandika ko ahojeje ababuze ababo. Ubu noneho biragaragara ko atari no mu gisagara ca Bujumbura gusa ahubwo no mu zindi ntara zigiye zitandukanye zigize Burundi bari mu bihe bitoroshe n'umwiheburo n'imyidogo nivyo bibarangwa. Felicien Nduburundi arongoye ihuriro ry'imigambwe mu Burundi FDB asigura ko ubukene bw'ibitoro bwibonekeza buriko butuma haba ingaruka mbi nyinshi ku buzima bw'abanyagihugu, na rirya buca butuma ku masoko ivyankenerwa biduga ku rugero runini, amikoro nayo aguma ari yayandi. Nduburundi akabona ko leta yari ikwiye no kuza iratanga umuco ku biriko irashika ikegera n'abahinga kugira ngo banahana ivyumviro ku cokorwa mu ntumbero yo gutorera umuti urama ubwo bukene bw'ibitoro butuma bwisubiriza guhera mu mwaka w'ibihumbi 2022. Alain Guillaume Bunyoni akiba umushikiranganji wa mbere niwe yavuze ko igitoro atamuti, ibura ry'igitoro atamuti kizobonerwa. Kuri w'igihugu rero we akaza avuga mu nyuma ko ico kibazo yacifatiye mu minwe. Niko rero abantu benshi bariko bibaza ngo se yo bari Alain Guillaume Bunyoni wari warazingamitse ubutunzi bw'u Burundi kandi na nyuma yiwe yuko afashwe bwarabandanije gutemba. Muganga Baderi we ngo urababajwe n'agacerere ka leta muri kino gihe hari ubukene bw'igitoro, aho yo yigumira mu manama no mu misi mikuru kandi igihugu kiri mu bihe bibi nk'uko bishikirizwa n'urongoye uyo mugambwe. Gabriel Banza Witonde akemeza ko abatanga rikirimwo abarundi barushe kandi bihebuye kubera ukubura uko biyunguruza kuko bizana ingorane nyinshi, aho n'iduka ry'ibiciro ryabaye umurengerano ry'amikoro y'abanyagihugu ari make. Akavuga ko hari agahombo kanini ku gihugu na leta biturutse ku ikena ry'igitoro. Umunyapolitike rero agasaba leta ko itanga ihumure ikanagabanya ibikorwa bitazana umusaruro ku gihugu no ku banyagihugu, mu kuba bakora amanama y'ibirori canke
kwinezeza kandi bitazanira inyungu abarundi bose. Ngo bicare rero barabire hamwe icokorwa kugira ngo abarundi bose banezerwe n'ibiriko biraba. Perezida Varisito Ndayishimiye we kuri uyu wa gatatu niho yakoranije n'inama ihurikiyemwo abagize inyabune bakaba barahuriye muri komine Bugenda y'intara ya Gitega. Ijambo ryo kugura iyo nama umukuru w'igihugu yamenyesheje ko barabira hamwe ubuzima bw'igihugu muri rusangi, barabire hamwe uko umwenegihugu abayeho n'ingene atunganirizwa mu gihe hoba hari uwumurenganije, ariko mu vyumvikanye ko bagarutse ko ikibazo c'igitoro ntabwo kirimo. Benshi rero bakavuga bati Gervain Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere yoba yaratangaje ukuri mu gihe rero yariko atangaza ko ata nyishu afise ku gitoro, ariko rero ngo niba vyari bihavuye ko umukuru wa leta ashikiriza ko ikibazo c'igitoro ata nyishu agifiseho, ahubwo ko n'umukuru w'igihugu we akuriye igihugu cose, arongoye abantu bose mu gihugu. Tubutse ko umushikiranganji wa mbere aba akuriye leta, ubwo n'abashikiranganji bose, ariko umukuru w'igihugu rero akaba arongoye igihugu cose, hari naco kirimwo imyidogo ikomeye cane. Umukuru w'igihugu rero ngo nawe yarakwiye kugira ico ashikiriza akabwiza abantu ukuri niba igitoro kizoboneka canke kitazoboneka. Mu gisata c'ubutungane ho reka naho tuhabandanirize. Abajejwe agateka k'imfungwa basaba ko amagara yazo yo kwitabwaho kurusha mu gihugu c'Uburundi. Kuri uyu wa kabiri n'uwa gatatu w'indwi abagabo babiri bari bafunzwe vy'agateganyo mu ibohero rya Parake Makamba baritavye Imana. Uwa mbere yapfiriye mu gasho, wa kabiri nawe mu gipolisi bavuga ko yitavye Imana ari mu bitaro bikuru vy'i Makamba. Abaharanira agateka k'abafunzwe bakaba basaba ababijejwe kwitaho kuruhusha amagara y'abafunzwe. Abagabo babiri rero bari bafungiwe vy'agateganyo mu gasho ka Parake Makamba baritavye Imana kuri wa kabiri n'uwa gatatu w'indwi turimwo. Ishirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyororo rikaba risaba abajejwe amabohero kwitaho amagara yabo, kuko ngo abitavye Imana vyavuye rero kutitaho amagara yabo aribo babibazwa. Isoko ry'iyo nkuru rijejwe no kumenyesha ko imfungwa wa mbere yitavye Imana ku wa kabiri igenekezo rya 11 z'uku kwa gatandatu yari yahagaritswe rero bivuye ku matati y'amatongo aho yaba Inyakazi zone Bukeye komine Kibago i Makamba. Ubutumwa rero bwagiye ahererekanwa no ku mbuga hwaniro za WhatsApp. Igipolisi kivuga ko uwo mugabo yapfiriye mu gasho ka Parake ya Makamba kandi ko yahitanwe n'urw'akarago. Bavuga kandi ko umufungwa yari amaze ukwezi muri ako gasho yaratezuriwe, ariko ko yari akirindiriye uruhusha rwo gusohoka agasho. Bukeye mu gatondo ku wa gatatu rero abavyeyi b'uwundi mufungwa yari yashikanywe muri ako gasho nyene ku w'Imana igenekezo rya 9 babikiwe no ko umwana wabo yitavye Imana. Ari rero yapfungishijwe n'umuvyeyi wiwe nk'uko nyene avyiyemerera. Ababanyi biwe rero baba barasanzwe mu rugo rw'uwo muhisi mu Gatwenzi ka Makamba. Umuvyeyi we wa nyakwigendera rero akemeza ko umwana wiwe yari asanganywe ingwara, ariko baherukanye ku wa mbere mu gasho akomeye. Umuvyeyi rero mbere ariko aritegura ko yoja kumurekuza, ariko mu gaturuturu ko ku wa gatatu yagiye yumva bamubikira ko umwana wiwe yitavye Imana. Bagiye kumuraba rero bamusanze mu buruhukiro bw'abitavye Imana, kandi nubwo polisi bemeza ko yitabiye Imana mu bitaro, ariko aravurwa nta fagitire y'imiti bamuhaye canke y'icumba bamuryamitsemo. Rero mu bamaze gufungirwa muri ako gasho, ijwi ry'Amerika ryaramwegereye rinamubaza no kungena ubuzima bw'abafungiye muri iryo bohero bwifashe. Nawe yigana agira ati agasho kabi ni agasho ka komine ya Parake ya Makamba, utagira ugukurikirana urapfa, kuko usanga bafungiwe bafashwe nabi. Iyo barwaye barabura ubakurikirana, nayo amashirahamwe aharanira agateka k'abafunzwe hari igihe batabaza, aho rero bishika no gupfa agapfa.
Ishirahamwe Ntabareza rero riharanira agateka k'abafunzwe n'imiryango yabo, Nshimirimana Jean Marie arirongoye, abazwa n'impfu nk'izo kuko agateka k'umunyororo kaba katubahirijwe uko vyagakwiye kugenda. Reka aya makuru tuyahereze ku biriko bivugwa hanze y'igihugu c'u Burundi. Amasezerano ashikana kuri leta y'ubumwe muri Afrika y'Epfo yabonetse. Muri Afrika y'Epfo n'umugambwe uri ku butegetsi ANC utangaza ko vyakunze kugirana n'amasezerano n'imigambwe itavuga rumwe nayo mu ntumbero yo gushinga leta y'ubumwe. Ibiganiro hagati ya ANC n'imigambwe itavuga rumwe nabo vyari bimaze iminsi nyuma y'uko rero ku ncuro ya mbere kuva mu 1994 uwo mugambwe binaniranye ko uronka amajwi ashobora kuha ubwiganze mu nama nshingamateka. Umunyamabanga mukuru wa ANC General Fikile Mbalula yatomoye ubwoko bw'amasezerano ya ANC yagiranye n'imigambwe itavuga rumwe nayo, akaba yarabwiye n'abamenyesha amakuru ko imigambwe yemeye amasezerano ari yitwa Democratic Alliance, Inkatha Freedom Party igwiriyemwo ubwoko bw'abazuru, United Democratic Movement na African Freedom Front Plus. General Fikile Mbalula yavuze ko hari indi migambwe ishika kuri 3 mito irimwo nk'uwiganjemwo abayisilamu Ali Jama yemeye kuja muri leta y'ubumwe, ariko hari ivyo irinze kuzaba bitatangajwe. Itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP rivuga ko tankeka Perezida Cyril Ramaphosa ariwe aza guca agenwa nka perezida wa Afrika y'Epfo biciye mu matora aza kubera mu nama nshingamateka uno musi wa gatanu. Bikaramuka rero bigenze uko azoba atorewe manda ya kabiri. Ntaco umugambwe Umkhonto wesizwe washinzwe na Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo n'igicocore ca ANC uravuga ko ku vy'aya masezerano Umkhonto wesizwe waje ubwa gatatu mu matora yabaye mu kwa gatanu leta y'ubumwe. Reka rero duhereze ngaha amakuru twari twabateguriye muri iki gitondo, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho kuri uyu munsi wose. Turi ku wa gatanu ku itariki ya 14 ukwezi Ruheshi 2024, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Imana ibahezagire.